no. Oh no. Hey, ndafashe. Hewe, ngira. Ahantu. Urazi itegeko twafashe ngaha twebwe. Oh no. Urarizi? Oya. Abantu bose ko muje mwiburura mwumvise umusanga ngo bafashe aha ai. Nukuri mbabarira naringira nigire kopi. Jivye nibindaba umviriza. Uno musi uva ngahe kuyanweye. Kuranyumva twafashe itegeko nta kuntu mwafata itongo ryo muntu mukarigira toilette. Sinari bwaheze basi no guheza. Uva ngaho yanwaye uheje gusoba ngaha. Uva ngaho yanweye yose. Basi nagusavye imbabazi ivyo je nibindaba ko mbona uva ngaho yafyese. Urabona ubukobwa bwose buza bwikorota ngaha aya. Ndabwiye tuva ngaho yanweye. Umusonga meri nawe. Ivyo biragusha je nabwo ndi mama wawe. Kuranyuma nabwo ndi mama wawe. Uva ngaho cha. Kana gakobwa gafisa kagaye. Oni umusonga unyice kandi mbona ipori. Ko mutateye amashubasi ngo ndahareke ndahace ndaharinga. Ipori rimwe rya so mukoshi. Kuzitere mukoshi mu pasi abandi. Bacha baraka kurigura kubera mwebwe. Urabona? Genda uzoguyo nyene. Mama we ariko aradukisha. No. Ari. Ahadi kutaratu.